mu Mikenge ndavuga itombwe mwenga inyuma y'imisi itari mike hari imigwano igeza ku misi itatu kuva ku munsi wejo nono munsi niho Fardc wazarendo bashize ku mugaragaro neza na neza ko Mikenge iri mu maboko ya Fardc n'abafatanya bikorwa babo aho ni muri Mikenge. Turaza kuva muri Mikenge tumanuke neza na neza Kisangani aho hariko haravugwa drone yamanuwe kandi na Fardc n'abafatanya bikorwa babo hariya kuri aeroport Bomotse nkuko bisanzwe musanzwe mubizi ko mu misi irangiye mu misi yahera hageragejwe kurungikwa drone zigera kuri zine Fardc zose izishira hasi vyoroshe cyane kujya umuntu ashaka bumbu ku gituza akakamanura ku kuguru hanyuma agapasiya. Fardc yamanuye drone zigera kuri zine za AFC 23 RDF inkotanyi abasogosi Red Tabara twigwaneho. Ku munsi uno munsi yamanuye iyindi drone vyoroshe cyane aha ni nyuma yaho usanzwe ayoboye arongoye aeroporo ya Bomotse eka n'abandi basangiye kuyobora ako karere muri administration mu nzego z'igihugu z'akarere kose ka Kisangani bemeza neza ko aeroporo icunzwe kandi ngo ubuhinga bugezweho nibwo bukoreshwa hariya. Inyuma yaho bamaze kumvira iryo tangazo AFC 23 yaragerageje cyane gushaka kongera gusatira iyo aeroporo. Turaza kuraba mwido nido iyo aeroporo bayisatirira iki cyane ni kubera iki iriko irababuza amahoro. Turarabira kandi hamwe inyuma yaho Olivier Duhungirehe vuvuzera eka n'umuvugizi wa AFC 23 akongera akaba umushikiranganje rw'imigenderanire y'u Rwanda n'amakungu nkuko musanzwe mu muzi abanguka cyane kuvuga kongera akabanguka cyane gukoresha imbuga ngurukana bumenyi kuko nivyo yaremewe nivyo yahamagarira hariya muri FPR inkotanyi. Muribuka aja ku mbuga ngurukamenyi agaturira imbuga zose yemeza ko abanyamurenge bakora turirirwa amazu bakanyuka barajako ba Steve Wembi eka bamwe mu ndongozi zidateye amazi zahariya muri AFC 23 bose barakwiragiza ko abanyamurenge bakora korerwa ihohoterwa genocide eka ngo nkuko basanzwe bita ngo armée de clochard ngo Fardc na wazarendo ngo bariko baragenda babaturirira amazu ngo ibi navyo bikaba bidahwanye n'amategeko y'abayintambara canke yo ku rugamba. Ariko ndafise video yizewe igaragaza ukungene RDF abanyarwanda bonye n'ubwabo AFC 23 imbwebwe za Sarambwe zidomeka izo nzu z'abanyamurenge kugira bace baja guclaiminga ngo tubigiza rapporter national entier à témoin la communauté internationale la communauté nationale ngo ibi tukoze ngo bitriko turerekana turiko turakoma induru duhamagara mu bihugu mpuzamahanga eka n'abanyekongo muri rusangi ngo bareke ino nzira yo gutuza no gutoratuza abanyamurenge mu gihe ari bonyene bituririra zino nyubakwa z'abanyamurenge kugira bagaruke berekane ishusho imbi ya Fardc n'uburongozi bwa son excellence Faci Beto Felix Chirombo. Ibi nama naye babwiye ko aba batipe bafite strategy ibinyoma nk'akujya mwabonye bare abakenyezi eka n'abandi banyarwanda bose muri rusangi kandi ndabakomera amashi abanyarwanda mwese nuko murahaguruka mwakuye urusato mwakuye ishashe n'ishashara mwashize ubwoba murahaguruka muravuga ati inkotanyi no turarambiwe mugashira ukuri ahagaragara notama badrama n'abandi bagalas n'abandi benshi eka nakagara k'abanyamurenge basanzwe bavuga ukuri base kuba incoreke canke kuba abaguzi ba Paul Kagame hariya mu Mikenge no mu Minembwe za Birarombiri n'ahandi za point zero baravuga ati teshwa mute. Narabonye abanyamurenge kandi shout out kuri mwebwe mwakiriye Patrick Muyaya umuvugizi wa leta ya RDC aje hariya mwaramwakiriye neza naho hatabuze abo twokwita ibifobagane twitije ijambo ryari hakurya ya Kanyaru baza ngo bariko baragira manifestation ariko amaso y'ibikere ntabuza inka kunwa amazi canke umuvomyi kuvoma. Turaza kuva rero higa muri murasirazuba bwa Kongo tuje muri Moyen-Orient na Proche-Orient hariya muri Moyen-Orient surtout hariya mu karere ka Golfe ahantu hahiye hatokombera ahane mu gihe Iran yarahira arengura avuga ati dutegerezwa kwihorera umugide supreme wacu. Uyu nawe mukamumuzi ko yarashwe n'igitero ca drone mu misi irangiye bamurasiye mu biro vyiwe aho yapfanye n'abandi bategetsi benshi mu za gisirikare bariko baragira ngo inama biga n'ibindi basanzwe bakora mu mirimo yabo ya misi yose. Ubu imisire mu rutonde bamaze kuvuga ko Iran imaze gutera imisire zirenga 6,000 muri Israeli honyene.
ndasubiyemo Iran iramaze gutera imisire zirenga 6,000 muri Israel yonyene. Amakuru arashushe ku rugamba, baramaze kurasa ihinguriro ry'ibitoro muri Qatar, baramaze kurasa muri Kuwait, barashe ambasade yose ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika barayimanura. Eka ni vyinshi cyane biriko birononekara, ariko tutibagiye ko n'igitigiri c'ababigeme baraswa igisasu hariya muri Iran cabandangije kiyongera. Ubu bavuye ku mirongo baja mu majana bamaze kwitaba Imana bari mu bitaro, kuko bijya bisasu bafise ibintu vy'ibekera binini sama grenade, abafise akantu gato kakwinjira bashoye kukubaga. Hari gihe kikwinjira ukakibona kiri superficiel, ariko camaze gushika mu intestin, cononye ibihimba biri ndani hano mu muntu, ugasanga umuntu aritavye Imana mu hemorrhagie interne, kuvirirana indani n'ibindi bigenda bitandukanye. Reka rero tuze mwidonido neza na neza, amakuru ni menshi, akanya kadukundiye, tuze neza na neza mwidonido inyuma ya kano karuhuko. Yes, mwiriwe na mwaramutse bakunzi ba Fardc Podcast TV, ndabahaye ikaze muri ano makuru n'ubusesanguzi bwo kuri no munsi wa kabiri gerekerezo ni rya kabiri nyene ukwezi no kwa gatatu, niho tukigutangura turiko turakwinjiramo neza na neza uku kwezi kuri shosho ku mpande zose, haba muri Afrika eka haba no muri bya bihugu mpuzamahanga uko biriko biragenda. Turahera rero amakuru yacu nko twebabwiye mu ntangamarara muri Mikenge iri mu minwe ya Fardc. Ibi nta gukekeranya niko biri. Fardc yavyivugiye, Wazalendo iragaragaza amareresi, ariko AFC M23 gushika n'ubu ntirakura ku munwa. Uku niko vyifashe. Aha ni mu gihe twabonye amafoto agaragaza Wazalendo na Fardc ko bari Mikenge. Aha akaba hari hamaze imisi, hari isibaniro ry'imisi 3. Aha rero harabaye ibingwano y'urutavana ko y'imisi 3 gushika ku munsi wejo niho neza na neza batangiye kuvuga ko begereje. Raporo zatangiye gukwiriranya mu bukerera canke mu bucagucagu bwo kuri no munsi wa kabiri, niho amakuru yagera kwiragizwa. Confirmation Fleury le Patriote nkaba nayironse, cyo ituma nakije kamera mu makuru n'ubusesanguzi n'ivyegeranijwe muri ano makuru turiko turabashikiriza, tukaba twavuze ati ntitubisiga inyuma. Intambara rero yabaye ikintu citwa Operation Itombwe Mwenga. Aha barahavugutiye umwasi ruratunda. Aha baracucumye imbwebwe za sarambwe, barazinoza bongera barazinoganza zirata ziromoka. Aka gafoto mubona, aka kari ngaha nyene mubona uku, nibo parvi ya drone aerier bariko baromoka birukanga mu mashamba. Uko niko vyagenze hariya Mikenge. Ndashaka ndababwire amwe mu masite amarokalite canke mu mavirage yagiye arigarurirwa muri iyo ntambara y'imisi 3, kuko mwavuga ati none 3 jours hose bafashe akantu kamwe. No, bafashe ahantu hitwa Biraro mbiri, ahari mu maboko ya Fardc Wazalendo. Hari ahantu hitwa Kisirita prononciation muri hangana na nababwiye amazina ya hariya mu burasirazuba bwa Kongo, ni moto chini makaraju, biragora kuyasoma neza utari n'abahariya mura numva bibagora kuvuga. Hanyuma hari ahantu bafashe hitwa Mikenge nyene nkuko nako ndabibabwira mu ntangamarara. Barafata hande hantu hitwa Bidegu niba ari Bidegu canke Bidegu aho naho nyene hari mu maboko ya Fardc Wazalendo. Ahandi bafashe na hitwa Kakenge. Aha hose mpejeje kubasomera, hose Mikenge muri rusangi iri mu maboko ya Fardc Wazalendo. Uko niko biri. Tugishunguruka neza mu bijanye n'intambara hariya mu burasirazuba bwa Kongo, nagomba babwire ko hariho amandi makuru dukomeza kuronka kubijanye n'urupfu rwa Wiringoma. Mwenshi bariyumviriye kubera iki umugabo yari igihangange. Uyu mugabo yagaragara, yavuga igifaransa, akavuga igiswahili, akavuga n'iringara neza. Yari umukongomani, ko n'abakongomani ubwabo bavyivugira ngo tu es un Congolais traître, ngo la terre congolaise n'a pas accepté. Bon, bashatse kuvuga context neza bacanitsemo, ariko bashatse kuvuga ati naho uri umukongomani w'igihemu, nico gituma ngo ubutaka canke ngo isi ya Kongo itemeye kukwakira. Aya nandi makuru ni polemique bikora kwiragizwa ku mbuga ngurukana bumenyi cyane hariya muri Kongo burasirazuba bwa Kongo. Amasuru avuga ko benshi bavuze ngo Wiringoma ngo yahambwe nyene ngo hafi ya Rubaya ngo Imasisi, ariko abandi bavuga ko Wiringoma yagiye guhambwa
Ikigari yagiye guhambwa ikanombe. Aha rero hakaba hariho ikintu gituma habaho marge de doute. Gushika n'ubu ntituramenya Wiringoma yahambwe hehe, gusa ikintu cemezwa neza na neza igituma Wiringoma ngo yahambwe mu kinyegero ngo nuko bari bamaze kumenya ko hariho ikindi gitero gisibra anterema ngo ya Wiringoma. Baca bavuga ati ni muraba abantu bayabaye kugira ngo tugume duta abagabo bakuru kuri ubwo muri no mwanya ko ndakora kino kiganiro mukamutse ko na Sultan Mikenge atarasubira kugaragara. Hari amakuru agenda atandukanye ntituraronka ivyemeza neza na neza. Murabona ko na Wiringoma bagiye kwemera ko yapfuye. Communiqué officiel ya AFC M23 inyuma y'imisi 5 ya kijya gitero cabaye 24 irubaya. Ariko nkaba narababwiye ko Wiringoma jewe Fleho de Patriote sinemera neza n'ubwenge n'umutima ko yapfiriye irubaya. Uko nabibashikirije mu kiganiro nashikirije ni kujya nyene, ariko aha ndiko ndakotinga canke ndabashikiriza uko benshi babibona. Rero ngo ntiyahambwe ngo kumugaragaro ngo hagende ba Corneille Nanga, hagende ba Bwisimwa, hagende ba Sultan Mikenge, ziga ndongozi nyene zo hejuru za Lawrence Kanyuka kujya bagiye guhamba Maripo, kujya bagiye guhamba n'abandi benshi ba Paruku n'abandi, ngo batinye ko drone ica ibarandamura bariko barahamba uwo mubiri wa Wiringoma. Uyu mugabo rero akaba yagaragara nk'igihangange ku mbuga ngurukana bumenyi, ariko benshi bakavuga ati yahambwe nabi cyane sans honneur. Ariko ku rugamba ni ku rugamba nta maquillage, ku rugamba nta kwipodora, ku rugamba nta gusa neza. Uko biri kose nuko biri Wiringoma ntakiri mu mwuka w'abazima. Aya yara makuru tutogenda twirengagije. Nimumenye neza rero ko Wiringoma ngo ntiyahambwe neza n'imisi mikuru myinshi ko basanzwe babikora kumva zo gutinya ko Fardc ibavugutira uyundi muti. Aha ngo muri uno mwanya tuvugana kuva kiriya gihe gushika uno mwanya tuvugana ikirere cabo ngo ntikimeze neza. Ivyo bahora bita ngo n'ubwirinzi byose byarasambaguwe, eka noneho ngo basigaye bakoresha n'amadrone n'ibisasu bidahurirana niyo technology bo bari bafise. Ngira Paul Kagame mu rugendo ategekanya gukora n'izindi ngendo bamaze imisi bariko barazunguruka, ngira nivyo bariko baragenda guhindura baktuariza bababwira ati reka sigaye dutera ibisasu tutamenya no kungene vyaje. Uko niko biri ku ruhande rwa Wiringoma. Rero tugaruke Kisangani nkuko twari twabimemereye. Kisangani muribuka ko barashiga aeroport ya Kisaya Bangboka hari Kisangani, bashaka ko bazimanganya aeroport ntisubire gukora nk'izindi aeroport. Bagiye bararasa kumvo zuko ngo izo aeroport ngo aro hahagurukira amadrone, hagahagurukira amasukoyi, ngo kandi hakongera hagafasha FRDC wazarendo n'abafatanya bikorwa babo ivyo bita ravitaillement canke kwisuganya gushasha, haba muri logistique, haba mu bifungurwa, haba mu basirikare, eka mu bintu byose bikenerwa ku rugamba. Ngo aho Kisangani aeroport ya Bangboka niho bica. Nico gituma amaze kwigerageza gatatu. Bwa mbere baraharashe igisasu ariko ntivyatevye, mureka ko batanze n'itangazo ngo barengo bahokivye ku binyoma. Musanzwe mubizi ko baravuga ngo na aeroport yacu y'Ibujumbura ngo baramaze kuyifata, baramaze kuyokipa, ngo baramaze kubloka ikirere n'ibintu byinshi kuri izo mvuga ngurukana bumenyi zizo bwebwe za Sarambwe hari hakurya ya Kanyaru. Rero aeroport ya Bangboka bamaze kubona ko yabananiye. Muribuka ko haci hagendayo umuguvernere eka n'indongozi, abadministrateur, abantu bajejwe intwaro hariya barashitseyo. Hama umurongoye aeroport ya Bangboka arafata mikro imbere y'abamenyesha makuru ababwira ati humura ntihagire umuntu umwe asubira guhunga, ikibuga c'indege kirakora, indege ngizi, amavore ngaya, abene gihugu ngaba. Ibindi batse ko mwabibonye haba mu video canke ku mafoto abishikiriza. Rero abagabo baravuze ati FRDC ko tuyita armée de crochard, eske nivyo heyerma ibarika aravuga nivyo barafise ubwirinzi canke barafise technology geze aho biyemera bakikubita mu gikiriza. Ntibatevye bace barongika drone zine. Izo drone zine ntayagarutse. FRDC yazishunguruye zose umutekano ntangere, irazimira mirunzwa irabika. Hanyuma ku munsi wejo mu bucagucagu bwo ku munsi w'uno munsi mu gatondo niho harungitswe iyindi drone Bangboka kongera kugerageza FRDC igasama vyoroshe kujya umunyegori asama gashuti ku mwana muto. Uko niko byagenze, nico gituma amakuru y'Ibangboka hariya Kisangani twongeye kuya baronsa. Rero ikibuga cha Bangboka kibaragishinga kuko kiri strategique muri izo mvo 2 3 4 5 nariko ndabashikiriza approvisionnement, logistique, ravitaillement,
kwiyongera kwa gisirikare yonyene approvisionnement kumbure militaire et logistique eka ni aeroport kabisi hagurukira ko ngo amadrone n'amasukoyi mu buryo buteye ubwoba. Rero aho hantu barahagwaye cyane, nico gituma buri munsi bama bagerageza ko kumbure uri ku mitambo cyangwa ku buhinga bw'ivyuma jejwe ivyo mu kirere yoba yasinziriye akagona, hama nabo bakamuca mu ryahomye bakaharasa bakahatwika bakahanoza. Uko niko biri mu ntangamarara twe twababwiye ko hari amajambo kandi haciye na propaganda nyinshi zigaragaza ko Fardc afatanya bikorwa bakongera bagashiramo ngo na FDNB w'igisirikare cy'u Burundi hari za Minembwe Mikenge hari nyene mu cicaro c'abanyamurenge nkuko bahita bamavuga ngo ni wacu ntituzohava ni kuri gakondo. Ariko nababwiye ko Minembwe ikozwe n'ama village menshi narabadondaguriye, sinzi gituma rero rashe mu Minembwe bavuga ko rashe aba nyamurenge gusa. Ariko ico sico canzinduye, icanzinduye niki nuko hagaragara akareresa akakarese niko ndabashiriramwo kagaragaza neza na neza ukungene RDF aba banyene batwigwaneho Red Tabara bonyene biturira amazu y'abanyamurenge babahohotera babimura babacura bufuni na buhoro kugira ngo baronke ukungene bafata amasanamu bongera bafate n'amareresi arizo video udushot video bashaka kumbuga ngurukana bumenyi zabo mu kurira mu kwivictimiza mu gutatabiza. Aha ni mu gihe notebye musanzwe mu video bateye ni intare za Sarambwe, ariko iyo babacucumye they are bombarding civilian, wumva bo baca bagaruka bakarira bakimakiya nkuko ari abasivile. Ariko hari amakuru neza avuga resource locale ziremeza neza ko nta musivile ariyo, umusivile ntiyoguma ku mirongo y'urugamba. Muri ko murabona muri Israel bariko barabwira bene gihugu va impande y'ama base militaire yose, va impande y'ibintu byose administrative, kuko bararasa ama base militaire, barasa ama ambassade, barasa n'ibindi bigenda bitandukanye. Ni mwimuke muri ko muravyumva ku mbuga ngurukana bamenye ko biracana ko Iran nuko haraho yayimuye abantu za Dubai, Kuwait n'ahandi henshi agenda atandukanye barimura bene gihugu akavuga ati ni muhave ko ngaha baraharasa. Ni gute mu Minembwe muba mutse ko hasugerejwe nkuko ariko mukagumizayo abene gihugu? Ikintu tumaze kugaragarizwa neza nuko mu Minembwe nta musivira asigayeyo mu Minembwe canke izi za Mikenge zose haba hariyo twigwaneho Red Tabara AF23 RDF aba bose bakaba bari arme Giscoda, bakaba bambaye ibigwanisho byose bishoboka harimwo n'udushoka. Rero hari yabaharashe baba ariko bararasa imbwebwe za Sarambwe muri rusange. Uko niko vyifashe, ariko nitworangiza tutababwiye ko Iran yarashe ama centre nucléaire canke ama installation nucléaire hariya mu gihugu ca Israel. Bimeze gute? Iran bavuga ati yongeye kurasa misile zitamenyerewe zarashwe hariya muri Israel. Ndafise amareresi ndaza kuza mu kiganiro neza na neza cihariye kuri hagati y'urugamba na rwa Iran na leta zunze ubumwe za Amerika yiyunze kuri Israel. Aha hari Brad Ofer umenga abantu bariko barafana match. Ubu hari abafana Iran habagandi bagafana urunani, ni coalition ya leta zunze ubumwe za Amerika na Israel, ariko harongo n'ibindi bihugu bitariko biragaragara neza na neza. Ariko Iran ni totomoye. Iran rero yavuze ati twebwe ntimwibaze ko turi ba Maduro, twe ntitwibaze ko turi bande n'abandi ntashaka kudondagura, twebwe dupfa kugwana kandi tugomba kubarasa gushika naho Iran moyikoze ivyo moyikoza. Muze mwandike mu bitabo mvuga ati itariki iyi niyi twararashe muri Iran turabizira. Kandi na Rwanda babwire ko Donald Trump ubatorohewe, ubu bariko baragerageza guhungisha abasirikare ku mabaze militaire amwamwe, kuko za Kuwait, Qatar n'ahandi harashwe amaze kwicwa abasirikare 560 barenga. Ariko kumbuga ngurukana bumenyi z'abanyamerika bako bavuga ko hapfuye abasirikare batarenga 8, 4, 5. Ariko CGRI canke cadre canke conseiller de renseignement islamique hariya muri Iran iremeza neza ko ivyo bitigiri ari vyinshi cyane. Eka nareba bamwe mu banyamerika ubu bariko baravyemera. Donald Trump mbere akaba yatekewe n'ubwo ndababesha ibi nije ndabivuze Fleur Patriote. Igituma ni ikihe? Donald Trump ariko arasaba Ubutaliyano. Donald Trump ariko arasaba Ubutaliyano ngo buze bubabere mediane. Tumbera
son excellence general Evariste Ndayishimiye umukuru wa Union Africaine aze kubabera umuhuza mwiza, kuko ibibazo biri muri Afrika nimwe muza, namwe ibibazo mubifise ni muhamagara umunyafrika aze abahagararire neza na neza, kuko no mugabo w'ijunja n'ijambo kandi afise hano afise brain. Impanuro ziwe nkuko yahanuye AFC M23 barashaka kwemera kumwumvira ivyo yakoze, baje mu mazone de cantonnement, mu nyuma imbiri bindwi ivuye hariya hakurya ya Kanyaru izibabwira ati nzopfa ngwana, baca baranshena birangira bakorera ibi bariko barabakorera. None ubu urubuga rwa AFC M23 Bisimwa, Lawrence Kanyuka, Steve Wembi n'abandi benshi b'abanyarwanda hari basanzwe barafatanya bikorwa babo, guzuye amarira, kuzuye desolation, gwiziye kwivictimiza, baraturashe, baradusotoye, ntituzobireka, sava papa se na Percy, murabona sava papa se impini n'ibindi byinshi. Uko niko biri. Donald Trump yasavye Butaliyano guhuza ibiganiro vya Amerika, Israeli na Irani yanse iranka, bababwiye ati mukirasa umugaba wacu mukuru Trump ubu niwe porte parole wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, niwe byose avyivugira. Ivyabaye kuri tele babiha Trump agacaza kuri televiziyo. Hanyuma Irani babwira ati mwaragiye muri kwita mu gikiriza, muri yemera ngo nibindi bikorwa murabandanya mu bikora n'amagasopo menshi y'agasuzuguro. Irani suko dutegerezwa. Rero uko niko vyifashe. Muraza kuba hagufi n'ibindi biganiro bigenda birakurikira, tuca tubashirako ikiganiro kijanye nibiko birahuza Irani n'urunani rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel. Rero ndabakengurukire, ndabipfuriza kugumwa neza mu miryango yanyu, akazi keza, umugoroba mwiza, umuhinga mu mwiza bivanye n'umwe wese aho aherereye. Ndabibutsa ko nta Fardc Podcast TV atamwebwe, mwarahezagiwe, mugiraho muba mwubahwe. Ciao ciao.